Ndaramukije mwese muriko muraba televiziyo Heritage, ndabipfuriza umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 uzobera umwaka wo kubaho ico Imana ivuga kuza bwanyu, uzobera umwaka wo kugendera mu migambi y'Imana kuza bwanyu, uzobera umwaka wo kurongorwa na mpwemu yera mu ntambuko zanyu zose z'uyu mwaka wose. Ubwenge bw'Imana buzobarongore, buzobahe kuvuga ibintu vyo, gukora ibintu vyo, kuba ahantu ho no kugaragaza ibintu vyo. Rero nka televiziyo Heritage turabashimiye cyane ukuntu uyu mwaka wose w'ibihumbi 2021 ukuntu mwabanye natwe, ukuntu mwakurikiranye ibiganiro bitandukanye byagiye biracana kuri televiziyo Heritage. Turazi yuko ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere ibihumbi 2021 gushika itariki 31 ibihumbi 2021 z'ukwa 12 yuko hari bidasanzwe byakoretse mu buzima bwanyu biciye kuri nombonesha kure. Hari ibiganiro bitandukanye mwagiye murakurikirana kuri no televiziyo yanyu, nk'ikiganiro c'ingo n'imiryango, ikiganiro invité, ikiganiro c'amasengesho, umusomyi n'umwanditsi, umusomyi wa Bibiliya, umuntu muzima, ikiganiro co kwiserva, ikiganiro bita itara, amapredikatio atandukanye yagiye arahaca. Ndazi yuko abayakurikiranye bose yashoboye kubaka ubuzima bwabo. Ikiganiro c'abakunzi b'amahoro, ikiganiro himbaza, ikiganiro c'abana, ndazi yuko vyashitse ku mutima. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu vyizego bamushikirizwa na Antioch Foundation, Pensée du jour, ikiganiro c'intahe, amanseignement atandukanye yagiye acana kuri televiziyo Heritage, amapredikatio, amadocumentaire, amadessin animé, amafilm, Club 700 n'amamisio spécial yagiye arahaca. Ndizera ko abayakurikiranye bose batagumye uko bari bameze. Ndazi yuko hari valeur ajoutée yaje mu buzima bwanyu biciye mu biganiro bitandukanye, biciye mu nyigisho zitandukanye, biciye mu bintu bitandukanye byagiye biracana kuri televiziyo Heritage. Turafise intahe z'abantu bahindutse biciye muri televiziyo Heritage, turafise intahe z'abantu bagiriwe neza. Nawe ndizera ko uri muri abo bantu bashoboye kugirirwa neza biciye muri televiziyo Heritage. Rero turagushimiye cyane. Ni kuvuga yuko hari umwanya wafashe uraba televiziyo Heritage, urareka ibindi bintu. Turagushimiye kuri uwo mwanya wafashe. Ico nizera nuko uwo mwanya wafashe uko kuri televiziyo Heritage hari imbuto kanaka yaje mu buzima bwawe. Uno munsi hari ivyamwa bigaragara, kuko turizera yuko ibyahaciye byose byaje bije kubaka ubuzima bwawe, byaje bije kuguha ubwenge kanaka, bije kuguha ugutahura, bije kuguha ubumenyi kanaka. Hari ubuntu wakiriye biciye muri televiziyo Heritage. Rero turagushimiye cyane ukuntu wabaye umwizigirwa mu gukurikirana ibiganiro bica kuri televiziyo Heritage. Ni kuri vyo mutima yacu turaryohewe cyane ku bwawe, kandi turakwipfurije kubandanya wawukirwa biciye muri televiziyo Heritage. Uwo mwaka w'ibihumbi 2022 hari bishasha muzokwakira biciye muri televiziyo Heritage. Hari ibyo mwakiriye mu mwaka wa 2021, ariko hari ibindi bishasha bifatanye n'umwaka w'ibihumbi 2022, kuko ikintu cyose kiba hano munsi y'izuba kirafise umwanya Imana yagishingiye. Rero uno mwaka twinjiyemwo hari bishasha Imana yifuza yuko mwakira biciye muri televiziyo Heritage. Biciye mu biganiro bitandukanye muzobakurikirana kuri televiziyo Heritage, ubuzima bwanyu ntibuzoguma bumeze kwa kundi. Hazoba gukayangana, hazoba guhinduka, hazoba gukura biciye muri televiziyo Heritage. Ndazi yuko biciye mu biganiro bitandukanye n'ibintu bitandukanye biciye muri televiziyo Heritage, ndazi yuko bamwe muri mwebwe, benshi cyane muri mwebwe, bazofata ingingo nziza biciye muri ivyo biganiro. Hari abantu bazokwakira ubwenge, hari abantu bazobona ivy'Imana ibahamagarira bigenderemwo biciye hano muri televiziyo Heritage. Iyi televiziyo hari biya ngo abantu bahinduke mu vyiyumviro, bakoresha kwe gukora bakiri hano munsi y'izuba. Nta kintu kiryoshe nkuko umuntu ashobora kuba hano ku isi hama hageze ko arangiza aravye inyuma, ashuje amaso inyuma, agashima Imana ubuzima yabayeho. Rero televiziyo Heritage irahari biya ngo wowe wese ayiraba niyagera ahantu agiye kurangiza urugendo rwiwe azoshimira Imana kubona yarabayeho neza hano ku isi, akaba nk'umuntu ariko arakontribuwa muri societe. Rero turabashimiye cyane. Uyu mwaka w'ibihumbi 2022 uzabera umwaka wo kugendera mu nzira z'Imana. Amahoro y'Imana adashiramira imitima yanyu umwaka wose. Murakoze cyane aho muri hose, muryoherwe mu miryango yanyu, muryoherwe aho muri hose. Merci beaucoup.